no kwibarabara hari abadamu bashira isoni uzumva ngo nk'ico ngurakibona ngo kifa kigenda ngo ujya n'umugabo ngo nta mugabo arimwo urumva ko ivyo bintu musanzwe bibabaje ntabwo komeye ngo imico y'abarundi hari akantu k'ubupfasoni cyane kugira ikibazo kakinyegeza ukagihisha sinoje habona n'abandi badamu iyo uvuye nko ku mirimo yawe wicaye muyaga arashobora kukuyagira akakubwira ati burya jewe ndumudamu ariko ndumudamu hanze mu nzu ntabwo ndumudamu kuko umugabo ntantunganiriza iyo duca tugiye mu kazi ka misi yose tugenda turigisha nk'ubu nka jewe ntigije nk'abantu 10 ku munsi mba ncumuye uko n'ubutumwa bwiza mba ntavuze bwabwirizwa kumenyekana rero iyo mvuze ubutumwa bwiza bwo kubaka urugo yego apana bw'ijambo ry'Imana apana ijambo ry'Imana hajya ubutumwa bwiza bwo kwisha niyo mpamvu none umuvuze ngo kuramura amabanga y'abubatse ni ikibazo canje ahubwo n'umunezero wo gutuma urugo ruba ni ukuvuga wari umunezero mu gihe iyo muriko murabikora muvyumva kumwe hajya bakenyezi baragira amasiribasiyo cyane gose nyirumva ko yabishimangiye karabaye uri Gitega uri Bujumbura uri Butanyerera uri umugabo ntunyereye ko ingabo muti zirahari uri Buhumuza uri umugabo humura kuko ingoro muti zirahari ziragushikira tangorane uri Burunga hoho shirami burungo ku bakenyezi miniro birahari nta na hamwe izi ngabo muti zitoshika kuko Okay, yes. Tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Nitwa Omdishanima reka ndabaye kaze cyane kuri Agaciro Media. Nkuko mubizi twama tubashikiriza ibiganiro byinshi bitandukanye, ari bibarangira ama opportunity, ari bakebura bibaha ivyiyumviro ndema butunzi, bibakarihiriza ubwenge n'ibindi. Ariko rero nkuko twama tubivuga ati tugira amahoro, amagara meza. Havuye amagara meza aje yongeraho iki amafaranga yo kubiryosha uno munsi rero turi kumwe na Bukuru Ferdinand hamwe na Bigirimana Chantal niwe tugiye kuyaga muri kino kiganiro tubaye ikaze muta untunge cyane tuvuye ati les dames d'abord mahoro neza cyane jewe nitwa Bigirimana Chantal nkuko yabivuze nk'abantuye ibubanza mugero mugisha tubaye ikaze cyane muri Agaciro Media ariko kandi duwe nikaze cyane Monsieur Ferdinand murakoze cyane yego ni ryambere ndakeka mushitse muri Agaciro Media cyane gose ayo uromaze kwibona nahora ndabakurikirana uko bukeye uko bwije yego ibiganiro mukoresha haba kuri YouTube nababona haba kuri Facebook nababona hagira inyota idasanzwe yo guhura namwe twumvise witwa Bukuru Butoyi arahari oya Butoyi ntiyabonetse mugani uheruka kwigendera yitwa Butoyi ko yari papa cadukura twubahana yego musanzwe muri mwishirahamwe rya Norki Burundi ariko wakundi tuvuga duti hari twe kuri Agaciro Media tuvuga development personnel umuntu yo kwiteza imbere muga ko biri kose bihera kuko bafise amahoro n'amagara umunsi mudukundire tuvuye ku magara uyu munsi ga Mutama Ferdinand abantu benshi bashaka kuja mu iterambere mugaba bakabinzitizi icambere zihereye mu rugo burya niyo bavuze ngo igihugu giteye imbere ndakuva ko bihereye mu miryango kimwe mu nzitizi ukunda kubona kibuza imiryango kwiteza imbere cyo bari iki kimwe mu nzitizi gituma imiryango idatera imbere kirahari yego je ngize imisi nkurikirana kuva muri 2019 gushika ino saha narakibonye kandi kirakaze nikijanye no kurangura amabanga yabubatse mu rugo ico abubatse bose nibaza ko bagikora ariko baragikora ariko bahura n'inzitizi zitandukanye nazo za gushika ko mukanya yego mufaso aho kana avuze kweri ubona kavuze nk'umugabo wari umukenyezi ukavuga gutyo mu bisanzwe ibyavuze nibyo ko
nagenda umudamu ndiko ndagerageza kuraba abubatse ingo zabo benshi bariko barahura n'ibibazo bivanye no kurangura amabanga y'abubatse. None umuvuze ngo kurangura amabanga y'abubatse ni ikibazo canke ahubwo ni umunezero wo gutuma urwo rugo ruba? Ni ukuvuga wari umunezero mu gihe iyo muriko murabikora muvyumva kumwe. Rero ikibazo kiriko kiraba kirekire, ni ukuvuga ko umuntu w'umugabo nyezina n'umugabo arangura amabanga y'abubatse akamara iminota 30, ariko uno munsi bivanye n'ubugwayi umuntu agenda arahura nabwo tutatugenda dusanga umuntu w'umugabo ariko aramara iminota 30, ubundi akaba ariko aramara iminota 3. Urumva izo ngo ntizigera zubaka kumwe. Ibyo bibazo turahura nabyo rero no mwaka. Ferdinand, burya nivyo iterambere rihera mu muryango ku bantu bashaka kuja mu iterambere. Iyo amabanga y'abubatse yaranguwe neza haje bifasha biza gufasha urugo mu iterambere. Biragifasha cyane gose kuko mu rugo y'amabanga y'abubatse yarangutse neza bituma ya umudamu ndetse ba n'umupapa baja kurondera bose banezerewe. Mugani iyo umugabo haragahaza n'umukenyezi hakaba gahaza bose nibaza ngo bagende baronke bazane kumwe. Akaronda guha muri Noroki Burundi turafise ingaburo muti bita Revive. Iyi irahera ku buryo budasanzwe ishakwa n'abagabo, kandi turafise n'ingaburo muti bita Mini Love irahera ku buryo budasanzwe irondegwa n'abakenyezi. Byumvikana rero gute abenshi rero tugomba kubwira batabizi bishwe no kutamenya. Nanavuga ko mengo imico y'abarundi hari akantu ko bupfasoni cyane kugira ikibazo kakinyegeza ukagihisha sinoje habona. Ubundi amaze kumva ko ari abantu banduye igwara ku gutinya kuja kurondera prudence yobafasha kuyikingira. Ayiguze umenga abantu baraza kuyimenya ico agiye kuyikoza. Nane izo ngaburo miti cyo kibazo mwe nigishika. Abantu batinya ko kuza kuyerekana bazigura. Ego barazigura kuko aho dutuye mu kibano iyo duca tugiye mu kazi ka misi yose tugenda turigisha. Nk'ubu nka jewe ntigije nk'abantu 10 ku munsi mba ncumuye uko n'ubutumwa bwiza mba ntavuze bwabwirizwa kumenyekana. Rero iyo mvuze ubutumwa bwiza bwo kubaka urugo, yego bana by'ijambo ry'Imana, apana ijambo ry'Imana hajya ubutumwa bwiza buvugwa kwishi bwakwishi. Niyo mpamvu iyo dutanze buno butumwa nk'umugabo bafite ibibazo bitandukanye, aho umugabo usanga arangiza vuba ariko arangwa amanga y'abubatse. Uyo oye nahaja kurondera n'umugore bakajana wa wundi wa mukenyezi atwaye ishavu mugo mugore yarangije bagarutse bazanye rero n'ubundi ntigikemuka kubera bazana imiti mitari hamwe. Muga mu gihe bose batekanye byakunitse nk'uko umudamu yavuze ugi minuta 30 kwiku ya mbere ugasubireho kama minuta 45 burya urugo bwubatse kandi ivyumba bitandukanye ku bakuze wa wabigendeye. Mugabo burya mu kuvura ikibazo nyamukuru no kuraba ikigitera. None abo bantu n'ubugwayi cange ni stress z'ubuzima babayemo? Oya, si stress ko stress zohera ariko n'ubugwayi. Hariho ingwara nkunze kuromarika ariko itegwa na shetani itokunze kudufata. Hari ingwara bita masturbation mu gifaransa. Mu kirundi ciza no kwisambanya. Yego. Iyo nyirafata abagabo kwisangiza umunezero. Okay, voilà. Uragitoye. Iyo onye irafata abagabo kandi irafata n'abakenyezi. Haje abakenyezi baragira masturbation cyane gose.
ngirumva ko yabishimangiye karabaye iyo bishitseho shetani kakugendera uri umuntu w'umugabo canke uri umujene ni hahandi hageze kuri umwamanga yabubatse ibice 90% byo bayikoze ntibarenze iminota 10 cyangwa 5 kandi iryo joro ryose ntagaruka nasubira ashobora no kumara iminsi 3 cyangwa 4 bitagarutse akariro katagarutse iyo ni intambamyi imwe. Ikindi naco shobora gutegwa nuko umuntu w'umugabo yabuze ntuzeya ico bita calcium fer na zinc. Ivyo ni ivyunyunyu ubibuze hoho ibara riragwa. Ariki ibura kubera iki? Ibura kubera imibereho tubayeho kera warajya umwembe umwumbata uciye hose cyangwa ugasoma ibijumbo ko ugakora amabundi canke umusangira mugani mino saa tuvuga ntibikihari ucubura ico bita ivyunyunyu umubiri. Hanyuma ikindi naco iyo umugabo none bibuze muri izo ngaburo miti yanyu irimwo iyi ngaburo muti ubona harimo fer, calcium na zinc biranditsemo biza gufasha kwico kibazo. Yego iyo rikoranye na revive nayizanye ariyo ngiyi iyo yagenewe yuko itunganiriza igitsina gabo ku buryo idarapo riduga neza atangorana uca mubibona sivyo. Hanyuma ingabo mutina yiye twayizanye kugira ngo ifashe kubijanye n'amafyigo. Burya ugwaye amafyigo ntibikunda yuko winyagaza neza utambanyegenyege bayishi batamu gutandukanye muguru urimbo ni rumwe ariko za diabete nazo. Okay, voilà. Diabete ni imwe mu ngwara ikaze ariko hariyo mvuga niyo ntavuga kuko diabete umuntu yayivukanye oye ntaco no mufasha ko gupfupfaza. Mbwa ya diabete ishobora kuza kubera ko nari imisose nafashwe neza amagara ameze neza bitari ko bija ku murongo. Diabete do type D igira kabiri yo nino saha iteye ikibazo ko yo itera ikibazo kibi. Diabete na imwe navuga byo kurangiza vuba ntusubira. Natubiranye n'umuntu w'umugabo arambwira yuko yasezereye umugore wiwe atagisubira. Naco catumye shiramwe akariro mu gukora kano kazi. Amaze kuza akatwitura twamutunganiriza. Yarageze kuri insuline bamutera insuline. Ico gihe rero yarakize ashima Imana asubira kuba ku rugo ya minota 30 arayikora hamwe kabisa dodora kinjira mu nzu neza. Benshi bayitanga muri Afrika y'Epfo akakontorora neza tangorane ku kibazo ca diabete. Iyo ngaburo mutira hari mbwa sinayizanye yego iraho dukorera. Reka ko muri mbazo umufasoni Chantal hajya abagabo nimba canke abigeme nako abagabo canke abasore nimba bakora amasibasyo kubigeme n'abakenyezi ivyo birabaho. No kuvuga ko kubigeme ivyo bibaho bivanye n'izi mbuga urukana bumenyi. No kuvuga arashobora kuba afite telefone hano mu cyumba ajyamye wenyene akaba ari karakurikirana biriko birabera kuri telefone mu mutwe kuko byose bizananira mu mutwe adasanga mu mutwe nawe byamushikiye gasanga ari karisambanya kaca biza biramutera rero ikibazo ikibukuru yadondaguye. Yego cyane aravuze yuko ku bantu b'igitsina gabo habaho kunanirwa ku resista. None ku bakenyezi naho gute abakenyezi igihe cyose bararesista canke nabo nyene hari gihe bibananirwa. No kuvuga ko birabananira bivanye n'iyo misi bagiye baratakaza bagenda bisambanya. Ari cya kindi twavuze iyi minirove ari igaruka ikabafasha bivanye nuko kuntu bagiye bari
sambanya rero iyo abikoze kenshi bituma mu mutwe bitakara n'aya mazi agakama rero iyo akamye ntaba akifise ubushake umuvuze amazi muvuze liquide vaginale ni ukuvuga tuba dushatse kuvuga akabombegwa umudamu cyangwa umukobwa rero iyo akabombegwa kabuze ni ukuvuga ko mu mutwe bica bivayo ukaca usanga ntakifise ubushake ku mugabo iyi minirove rero irabafasha cyane ku badamu canke abigeme bagiye barahura niyo ngorane aho muri ko muvuga ko kubagize masturbation ariko kandi ngira ko bigeme ngasiyo kimi si ku rugero runini ngira nk'abahungu nta kindi gihe bishika ugasanga baratakaje ubwo bushobozi mbwa batagize bagizira nizo masturbation ni ukuvuga ko batakaje ako kabombegwa biba bivanye n'umugabo iyo umugabo atashe mu rugo agashika ari wa wundi w'induru avuye hahandi hariya ku ruhande akaba yaronse ashitse rero mu rugo akaca itatera amaserese ni ukuvuga na wa mudamu mu mutwe bigenda birahera bica bisaba yuko ashobora gufata iyi minirove ego rero bizana neza ku bagabo Monsieur Ferdinand harabaho kiya kintu cha prostate aho ngira ngo eske prostate nishobora gufata umuntu kubera ugukura no kuvuga ngira ngo tubivuze mu kirundi ciza yakoze amabanga mpuzabitsina canke yabubatse imyaka myinshi gihe kirekire yagashika hujya munsi tebukarwa neza cyane gose ujya guhera ku myaka 40 kuduga umuntu abatanguye gutakaza ico bita espérance de vie mu gifaransa rero prostate cizere cyo kubaho rero prostate nayo uko umuntu arangwa amanga bubatse iravyimba muri kavyimba ku rugero rwayo muko umuntu yagize masturbation naho ivyimba ku rugero runini ingaburo umuti bita golden haifa yagenewe kugira gukemura ikibazo ca prostate kuko prostate ni kimwe mu bituma abanga yabubatse agenda neza mugabo ivyimba pfufaza canke birakiza oya birakiza uko ivyimba niko umuntu arangiza vuba iyikize rero nkuko dufise ingaburo umuti yagenewe ico kibazo twaca twongera umuntu tukamuha yagenewe kurambura imitsi y'igitsina gabo hamwe ni yagenewe kugira amafyiga akore neza hamwe ni yagenewe kuba yoronka calcium na fer na zinc mu mubiri bica bigenda neza cyane utibagiye ko amaje ikibazo ca diabete diabete do type D y'ubwoko bwa kabiri iyo nayo giyemwo burya muganga aba yakwakiriye kuko izindi zitangwa uko nyene uko zozibona mwibarabara zozibona hariho hose ngo baranze oya ariko kandi tangwa n'uwabigenewe ku bantu bakoresha réseaux sociaux arabizi mu WhatsApp mu Facebook donc ahantu hahuriye abantu benshi muri izi mbuga kwaniro urakunda kubona abantu bariko ratembereza ngo dufise imiti ngo yakanyarigabo n'ibindi byinshi bijya eske umuntu ashobora kuvyizera mu gihe ntibamupimye abariko rabivuga ntuzi aho bari ico gihe zoce bigenda gute nico gituma twego bazotwitura uko bazibonye nta muntu numwe adapimwe ngo yakigwe n'uwagenewe kuzitanga uwo ntazozibona ku buryo donc harabwa uburemere bwa kibazo ciwe kigeze ego kuko izinye ziza kuvura ingwara nicayiteye nico gituma bazita ingaburo muti ego si n'umuti kugira ngo banzanye umuntu ari mu bitaro ngo adwaye diabete baca bamuzana canke ngo nukubera gwaye amafyi ngo baca bamuzana canke kubera abuze ibiniyo ngo baca bamuzana oya dushaka umuntu akomeye agishobora kuba yigendera kugira ngo agenda zifate zimugaburire byo ni byose yabura biboneke kandi agirwe ko akire nawe
azoshima imana. Yego hari Madame Chantal yarabavuga ko nivyo amahoro ahera mu rugo kandi n'iterambere ry'igihugu rigahera mu rugo kabo uyu muco w'abapfasoni uko banyene basinze badusiguriye ngo umupfasoni gisigura gupfana isoni kutavuga uko wiyumvira kutavuga uko wiyumva biraborohera iyo muri ko murasigurira abadamu barubahuka nyine bakavuga ibibazo bafise mu rugo kugira ngo bikemuke. No kuvuga ko twebwe nkaho duherereye turicarana n'abandi badamu iyo uvuye nko ku mirimo yawe wicaye muyaga arashobora kukuyagira akakubwira ati burya jewe ndumudamu ariko ndumudamu hanze mu nzu ntabwo ndumudamu kuko umugabo ntantunganiriza rero iyo uriko uramwinjiramo umubaza igituma atamutunganiriza arubahuka akabivuga wiwe akaza kwivuza akamupima amakakiriza produit akazifata kugira ngo asubirane ubugabo. Hari ukuntu nzi kuva kera cyese nkuze cyane mugabo nakunze kumva nk'urugo rwabuze uruvyaro byatuka umupfasoni ariko n'igihe kibazo usanga kiva ku bagabo nubwo mwonimo hari igihe muca mufatirana nyene mukikura k'ibibazo mukabita ku bagabo. Oya no musi bibazo twese turabifise no musi bibazo twese turabigendana nukuvuga rero uraho niwe yavuze ngo kutavugana n'isoko ry'amazimwe iyo mutariko muravugana mu rugo hapfa byinshi rero iyo bubahutse bakabivugana nimba je wabirahuye wanje nkabimubwira akabitwara akaca yubahuka akabibwira umugabo urumva ca kibazo kiba kiriko kirafata umurongo ugasanga urugo ruragenze neza. Nukuvuga jewe nihereye ko hariho umumama araho byari bimeze nkuko nyene tuko turagisigura arubahuka arakimbarira nanje ndamwereka ashobora guca kugira ngo urugo ruzima n'abana basetse bavuga ati ujya ni papa ujya ni mama ko iyo hamaze kuba mu rugo bitariko biragenda neza umupapa ntabacitwa umupapa umumama mu rugo ntabacitwa umumama sinzi ibindi bizini iyo babikura kugira ngo bacokorane kwibarabara n'abantu ugasanga babimenye ahubwo ari imvugo y'ikirundi sinzi ko ari imvugo imenyereye mu Kinyarwanda bavuga ngo abapfubuzi kumure mu kirundi ngira sinzi nyimba tuza kubita bakutsa kivi baje kugura aho byananiranye ivyo bintu mu Burundi birabaho. Nico cico nyine niko ndavuga ati iyo bimaze kuba byanse mu rugo hakavamwo umwe nk'umudamu akavamwo agasohoka hanze akacaronka wa wundi amara iminota 30-40 wa mugabo wiwe nawe yamara iminota 3 kubera ko abaronse umukutsa kivu burya umugabo ntabacitwa umugabo mu rugo no kwibarabara hari abadamu bashira isoni uzumva ngo nk'ico ngurakibona ngo kifa kigenda ngo ujya n'umugabo ngo nta mugabo arimwo urumva ko ivyo bintu musanzwe bibabaje. Ego mushingana hari ndibuka hari umugabo twigeze kuba tuzinanye ku mugoroba turiko turasezerana arambwira ngo shango bayi nyene nta kundi nawe yankubiriye none ndasubingira nje kumaramara nkuko namaramaye ejo none ariko nta kuntu ibibazo bene ivyo bishobora kuvugwa psychologiquement birabaho sinzi donc umuntu ukamuvuza ivyiyumviro kumbura imiti kaza kunganira gusa mugabo hashoye kubaho inyifato ngira zimugorora birabaho birashoboka neza cyane kuko imbere yuko tumuha ingaburo muti zacu umuntu w'umugabo tubanza kumuganiriza tukamenya mbe byavuye kuki uru yakubwiye yuko atatashe sumwe ni benshi kuko je n'umuntu w'umugabo yubatse neza neza iyo umudamu aje ukamuha imodoka na karorero ko barazifise ukamuha byose agatagata nk'uyu mugani mwagere mu cumba cibanga baranguriramwe abanga yabubatse ukadekona ukaja muri ya minota 10-15 itatine ni hamwe cahura n'abandi biyita bakutsa kivi wavuze ko mu zindi ndimi z'amahanga bavuga ngo nabapfubuzi mbwa mu kirundi hajya umudamu arinze akwita mutama uba wananiwe
Akwise Mutama. Yego. Nagira ahubwo nakazi nakicubahiro yuko Mutama uba wananiwe. Yasa akazi nakicubahiro. Natembereye ahantu. Ngo Mutama wanje araje ngo hinga bakire ngo kandi abahe nico mufata. Kuko nsanzwe ndi mu kano kazi. Niho namubaza kubika umise Mutama. Ati reka atangura kunganirira. Bakwiye ko hari abantu twakuze dufise indero. Cyo navuze ati nahuye ati natagutunganiriza nkuko vyipfuza ariko twamuhaye ngaburo muti zoca ndagupima ndakugirire jewe niho nzoca menya yuko ari sawa burya maze kuzifata nahubwiye yuko je mva mu gatunguru nzi no muri ville ntaza n'amaguru banyunguza n'imodoka niza bamwe abapapa twatunganirije tukabaye ngaburo muti ubunye bakabarangwa amanga neza yabubaze ntibacitwa batama n'abagabo kuko umugabo agaba ivyiwe byose n'umukenzi bamuhaye mugo Mutama nawe ushobora gutegwa ntiyivune kuko nta nguvu afise naho rero bituruka nyanagwishiye neza eske ku bantu mwafashije ni ntahe nzima zihari yuko ibintu byasubiye ku murongo neza cyane uharuye imyaka kuva 2019 gushika ino saha simba mpagaze neza kuko nabivuga atabwoba yaba atahari ni benshi gose ni benshi no kuba faso niga mufaso nuko nyene nahe nziza zirahari yego cyane nahe nziza zirahari badamu barashinga intahe cyane bivanye n'izingaburo muti ego hari abadamu benshi uzawumva ati burya rero hari ahantu twari twaratakarije iyo hatabamwo ikiyago ngo tufatane umwanya tuyage ahubwo sinibaza ukuntu mba mpagaze no munsi barashiga intahe cyane ariko mwavuze ko muba nkamwe bi mu ntara y'Ububanza mu gihe uko biri kose mu bantu badukurikirana imwe baba mu ntara zitandukanye hariho ababi Bujumbura za Makamba Ngozi Gitega n'ahandi henshi n'inyuma y'igihugu tutahibagiye none abo mu gihe dusanga harimo abafite ico kibazo bazoshobora kuronka ubwo butabazi bwanyu gute no kuvuga ko kugira ngo baronke ubwo butabazi dufise amatelefone dusiga amanimero ya telefone kugira ngo ufise ico kibazo adutore bitagoranye ko mushobora no mugira ikintu cyitwa nka livraison nk'uyu munsi hariho n'ama agence ngaha mu Burundi naho gatoro rimwe na rimwe gakenda birashoboka yego cyane ndashobora gukunda kuko hariho ama agence menshi atandukanye Bubanza Musenyi Gihanga Cibitoke hari Bujumbura hoho ama agence ni menshi cyane yego ikibazo nico nyene kuri Monsieur Ferdinand abadukurikirana bari mu mihingo myinshi itandukanye nk'uko ico kibazo kino ku bantu bari ahantu hatandukanye none abatari ngahi Bujumbura baza kubatora gute sawa abatari ngahi Bujumbura bazodutora kuko Noroki Burundi ikorera mu gihugu hagati kandi n'abari hanze y'igihugu barafashwa mfise telefone yamayuguruye ahubwo abagura zino ngaburo muti kenshi nabazuriza indege bazijanye mu mahanga yego hanyuma kandi uri Gitega uri Bujumbura uri Butanyerera uri umugabo ntunyereye ko ingaburo muti zirahari uri Buhumuza uri umugabo humura kuko ingaburo muti zirahari ziragushikira tangorane uri Burunga hoho shiramo iburungo ku bakenyezi miniro birahari nta na hamwe izi ngaburo muti zitoshika kuko nico tubereyeho kugira tubarangire bashaka kuzitora telefone ya mihari ni 68 kuri jewe hama sebutanteye 79 84 mu kirundi ni 68 71 79 84 cyo bantu uravyoroshe sinzi ko ngira ngo no mufasone yogenda kavuze ko muri ariko turazandika no muri kino kiganiro yego naje inimero yuwanje ni 69 221 935
mu kirundi ni 69 22 19 35 tutibagiye ko no muri Tanzania amajanse ariyo ego no muri Congo no muri Kenya no hakurya Akanyaru za Uganda no mu bindi bihugu vya kure n'ubunye tuvugana no guhanimira abantu babiri bari muri Canada bariko barazifata zino ngaburo muti ego nuko reka je ndabashimire cyane kuko twe dusangiza ibiganiro abantu benshi no kuvuga bishobora gutanga ama opportunity no kumenya mu bisata bitandukanye. Uyu munsi tuvuze ku magara y'abantu twiyubake hama dukomeje tuje kurondera amafaranga. Nuko rero turabashimiye dushimira kandi abafasha umwanya badukurikirana musangiza kino kiganiro abandi mugire partage miyaboneshe tuwo umuryango munini w'aho bahora basangira ivyigwa bene ibi n'ibindi naho butaha bye bye.